Reka nkuramutse nanaguha kaze mu mwanya wacu ukurikira kandi ugakunda amakuru n'ibiganiro vyacu tuba tubatunganiriza tukabashitsa ko ngaha kumbonesha kure yacu. Murazi neza yuko ari twe mbonesha kure Rudende ibatunganiriza amakuru n'ibiganiro bitohojwe neza ku makuru aba ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga binini ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'ayandi makuru yose aba ariko aravugwa arabana n'ubuzima bw'abanyagihugu, amakuru ya politike ndetse n'izindi nkuru zitandukanye tuba twabatunganirije. Ubu nabwo nyine hari amakuru adushikiye tugira turabire hamwe ku biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru menshi turibuze kugenda turabira hamwe, zimwe mu mfunyapfunyo z'ivyo turibuze kugenda tubashikiriza mw'idonido ry'ano makuru. Jeremy Minani ni umwe mu batavuga rumwe na leta ya Gitega, ndetse akaba ari umunyapolitike yahunze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yaragiye akunda kwiyamiriza ibibera mu gihugu ndetse akaniyamiriza intwaro ya CNDD-FDD. Inyuma yaho akanama kaoni kajejwe umutekano kavaniye Burundi mu bihugu vyo kwama bihozwa ko ijisho. Kuri ubu ngubu Jeremy Minani aciye asohora itangazo ryihuta cane ahamagarira abanyapolitike bagwanya leta ikintu gikomeye cane, ndetse akifatira ku gahanga umugwi wa ONU. Jeremy Minani turaza kumenya ico ashikirije mu majambo yiwe ndetse n'ico asaba ku bivyoba bigiye guca bikorwa inyuma yaho ONU ifatiye iyo ngingo yo kuvana Uburundi mu bihugu vyama bihozwa ko ijisho ndetse vyihwezwa n'akanama kabone kajejwe umutekano, birangwamwo umutekano muke urabangamiye akarere ndetse n'igihugu muri rusangi. Turaza kumviriza ivyo Jeremy Minani atangaje. Turafise amakuru kandi arabana n'impunzi. Umugwi wa ONU ujejwe impunzi, gisata kijejwe impunzi, arivyo gihejeje kumenyesha impunzi z'abarundi nazo zandikiye ONU zirasaba ikintu gikomeye cane. Uwo umugwi wa ONU ujejwe impunzi, turaza kumenya ico izo mpunzi zandikiye ONU ndetse n'ico ONU yoyo ubwayo yaciye yishura kuri izo mpunzi. Sivyo gusa kuko turafise n'ayandi makuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu, amakuru arabana na politike, amakuru y'umutekano ndetse n'izindi nkuru zose twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bacu babahinga mu vyo gutohoza amakuru. Turaza kumviriza idonido ryayo ingingo imwe nk'uko twayagutunganirije. Imbere yuko tuyabandanya turabira hamwe ayo makuru, reka mbanze ndaguhe kaze wewe mu mwanya wacu wafyonze subscribe. Nimba utarayifyonda ngira ukoreshe kano karyo urabe musi no video ahanditse ijambo s'abonner. Nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde ko, kuri wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyonde ko, kugira igihe cose turonsa amakuru mwene nkaya uraje uba mu bambere bayaronka. Weje gufyonda subscribe ndakengurutse cane ku mwanya wacu uriko uratwumviriza uri ngaha mu Burundi, abariko muratwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi, abari ku migabane y'amakungu ya kure, aho woba uherereye hose hatandukanye, ndaguhaye ikaze cane muri ano makuru. Ndakengurutse kuba ari mu bihugu vya Amerika, Buraya, Aziya ndetse iyo migabane yose, nkaba ndabaye ikaze cane muri ano makuru. Ngira dutangurire kuri ano arabana na politike. Umunyapolitike Jeremy Minani yahunze igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo haduka indyane za politike ndetse hagashaka gutembagazwa ubutegetsi. Bikavugwa yuko rero ngo Jeremy Minani yoba yari muri bamwe mu bashigikiye uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi hiyamirizwa ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza.
Kuri ubu ngubu rero Jeremy Minani inyuma y'aho Burundi buvugiwe yuko buvanywe mu bihugu vyihwezwa n'umugwi wa ONU ujejwe umutekano, amakuru atwereka ko Jeremy Minani aciye asohora itangazo ndetse ahamagarira abanyagihugu ndetse n'abandi bagwanya leta guca bakora ikintu gikomeye inyuma yaho bibonekeye yuko ngo yoba yatanguye kuvana ijisho ku gihugu c'u Burundi kubirabana n'umutekano. Inkuru yo kwizera iboneka kuri Twitter ndetse na Facebook ya Jeremy Minani, nk'itangazo ryashizwe ko Jeremy Minani asanzwe ari mu batavuga rumwe na leta, akaba yarahunze igihugu guhera mu mwaka w'2015, asaba abari kumwe nawe batavuga rumwe na leta ngo bari hanze canke se muri rusangi ko boca bavavanura n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, hamwe rero ngo no kureka imigenderanire naryo ngo kubera ko ryemeye ko Uburundi bukugwa ku rutonde rw'ibihugu birangwamwo umutekano muke. Ku bwa Jeremy Minani ishirahamwe ONU ngo ryarahemukiye abiyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015. Igikomeye Jeremy Minani asavye nuko inyuma yo kuvavanura n'ishirahamwe mpuzamakungu muri rusangi no kureka imigenderanire naryo, Jeremy Minani amenyesheje yuko batobandanya gukorana nubwo butegetsi canke se nayo mashirahamwe biboneka yuko ngo adashira mu ngiro ivyo ajejwe gukora, bityo agahamagarira ndetse agasaba abandi banyepolitike ko boca batangura inzira y'umuheto ndetse bagakoresha ingufu zose zishoboka ngo bakavanaho leta y'igikenye, leta ya CNDD-FDD, leta y'agahotoro, ngo kuko biboneka yuko imiryango amashirahamwe mpuzamakungu ataco ariko arafasha, ngo ahubwo abarundi bobo ubwabo no kuvuga batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abahunze igihugu ari bo bategerezwa kwifatira ingingo bakikiza intwaro ya CNDD-FDD nk'uko Jeremy Minani wewe abivuga mu majambo yiwe. Turarindiriye kumenya ico bakorana na Jeremy Minani ndetse n'abandi batavuga rumwe na leta bishura kuri kino cyifuzo ca Jeremy Minani ndetse n'ivyoba bigiye guca bikurikira inyuma y'ivyo Jeremy Minani amenyesheje. Reka turabe ku nkuru ziriko ziravugwa mbere yuko tubandanya n'ayandi twabatunganirije. Tubanze turabe ku mpunzi nanone z'abarundi zandikiye ONU zisaba ko ngo zokungururizwa mu kindi gihugu. Izo zikaba ari impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania, inyuma yaho bivuzwe yuko impunzi zimwe agateka kazo kageraniwe, zimwe zigasabwa gutaha ku nguvu, ndetse ngo igihugu ca Tanzania kifuza kugara amwe mu makambi y'izo mpunzi, kandi ngo muri rusange bikaba bivugwa yuko ngo bamwe banyuruzwa muri izo mpunzi, abandi bakabugwa irengero ku mvo zidasobanutse. Bikaba bivugwa yuko ngo leta ya Tanzania yoba itipfuza impunzi z'abarundi, kandi ngo bikaba biriko birakogwa ku bufatanye n'igihugu c'u Burundi ndetse n'abaperezida b'ibihugu vyompi, nkuko abihweza ibintu n'ibindi babigenda barabisigura. Amakuru adushikiye nuko abaserukira impunzi z'abarundi bandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU, urongoye ishirahamwe rijejwe impunzi kw'isi ndetse n'urongoye ishirahamwe ngo ryitaho agateka kazina muntu Human Rights Watch, bavuga ko ngo bakorerwa amabi menshi bagahohoterwa. Ku bwabo ngo n'umugambi wo kubacura ku nguvu nk'uko nari nabikubwiye, bakavuga yuko rero basaba ko ishirahamwe canke se boshigwa mu kindi gihugu. Iryo kete ryandikiwe ONU muri rusange, ikopi yayo ivuga ko kuba ngo mu makambi y'impunzi muri Tanzania ari amananiza akomeye cane.
ngo ubu ngubu ibintu vyarahindutse, Tanzania ntigishaka kubona impunzi z'abarundi ku butaka bwayo. Muri rusange rero bikaba bivugwa na Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Tanzania, akaba yavugiye ku iradiyo y'abafaransa RFI ko igihugu ciwe kidashaka impunzi z'abarundi inyuma y'umwaka w'ibihumbi 2021, niko iryo kete rivuga ryandikiwe ONU. Kubw'abaserukira impunzi ivyo yavuze canke se ivyo yavuze yo mushikiranganji ngo nukubaka uburenganzira bwo kuba impunzi z'abarundi muri ayo makambi. Bibaza ko rero ngo ikizokurikira ari ukubacura ku nguvu, bobo bakababona ko ari akarenganyo. Baravuga mbere ko igipolisi n'abategetsi ba Tanzania ngo bagirijwe mu vyegeranyo vy'amashirahamwe yatandukanye nka Human Rights Watch, ndetse ngo ko babahohotera impunzi z'abarundi. Muri iryo kete baramenyesha bati, tuzi ko impunzi zimwe zitamwo gutahuka kubera gutinya umutekano muke mu makambi, dusaba dushimitse ko twoshigwa mu kindi gihugu. Niko icyo vyo cete nyene vyandika canke se niko vyanditswe muri ico kete. Mu ntango z'iyindwi ishirahamwe Human Rights Watch rikaba ryasohoye icegeranyo aho ryagiriza abategetsi ba Tanzania gukorera mabi menshi impunzi z'abarundi. Tanzania nta na kimwe iravuga kuri ico cegeranyo. Muri indwi kandi kw'iradiyo y'abafaransa RFI igisata c'igiswahili ari mw'ikambi ya Nyarugusu, imwe mu makambi atatu arimwo impunzi z'abarundi muri Tanzania, umuyobozi mukuru ajejwe impunzi yaravuze ko atarya umunwa Tanzania idashaka kubona ku butaka bwayo impunzi z'abarundi inyuma y'umwaka w'ibihumbi 2020, bikaba vyavuzwe na Sudi Mwakibasi uko amatoza yacu avyerekana. Mu yandi makuru, mbere yuko turaba amafaranga y'igihugu yanyerejwe, hari ico impunzi ONU yasavye izo mpunzi, aho impunzi z'abarundi zasabwe kuba ngo zatahutse imbere y'impera z'umwaka ugiye gutangura. Ivyo rero ni umuyobozi mukuru ajejwe impunzi yabitangaje. Igihugu ca Tanzania kigomba gufata uwundi muvuduko kuvyerekeye gutahukana impunzi z'abarundi. Impunzi rero ngo zitinya ko igihugu ca Tanzania gishobora kugara ku nguvu amakambi yose y'impunzi z'abarundi, bagatera kamo abarongoye ishirahamwe HCR ko ryobakingira. Nkuko amakuru yacu avyerekana, umuyobozi mukuru ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania yabanje kwisigura mwiyiga riheza ngo yuko ngo kubijanye n'impunzi z'abarundi mu gihe yari mu rugendo mw'ikambi ya Nyarugusu. Makuru rero akatwereka neza yuko ku munsi wa gatandatu heze umushinga ntahe Sudi Mwakibasi yarasubiyemwo kandi ko ingingo ntabanduka y'igihugu ca Tanzania ku iradiyo y'abafaransa RFI mu rurimi rw'igiswahili ko impunzi zitegerezwa gutahuka. Reka noneho ano makuru yacu tuyerekeze mu nkuru zirabana naho ishirahamwe Rukomo rishira habona inyuruzwa ry'amafaranga y'igihugu. Iryo shirahamwe rero rikaba ryishinze kugwanya ibiturire ndetse no gusesagura amatungo ya leta, ryemeza ko hariho n'imiburiburi imiliyoni 183 z'amafaranga y'amarundi yanyurujwe mu kwezi kwa Rusama kuno mwaka turimwo. Ayo mafaranga akaba yari yaragenewe gufasha abahuye n'umwuzure w'imvura bo muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Benshi muri abo bakaba barimuriwe ahandi kuva muri Kigarama mwaka w'2019. Iryo shirahamwe kandi risaba ko hoba igikorwa co kubiraba neza muri rusange, kugira habe ivyo kuraba ndetse abahinga nabo basanzwe badakorera mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta.
Mu rwandiko iryo shirahamwe ryarungikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kw'igenekerezo rya 27 Munyonyo mwaka wa 2020 ryamusaba gushiraho umugwi w'abahinga bigenga bagenzura itunganywa ry'ibikorwa ngo bategurira ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Userukira iryo shirahamwe akaba yerekana ko ayo mafaranga yakuwe mu banki nkuru y'igihugu mu kwezi kwa Rusama k'uyu mwaka. Ni umunyamabanga ajejwe gutunganya amategeko yavyemejwe rero, bikaba bisigurwa na Gabriel Rufyiri. Bene kuronswa izo miliyoni 183 z'amafaranga y'amarundi ngo bagera ku bantu 7,000. Benshi rero muri bo ngo bakaba barakataje canke se baratakaje amatungo hamwe n'amatongo vyabo. Imvura yaguye muri ako karere mu kwezi kwa Kigarama 2019 yatumye uruzi Rusizi rwuzura ruta inzira. Ariko naho biruko abagize ivyago biturutse kuri ayo mazi bo mu Gatumba ntibigeze baronka imfashanyo n'imwe. Niko rero abandanya avuga imbere yo kongera ko inyuruzwa ryoba ryarabaye no ku yandi mafaranga yo mu bindi bisata arimwo ngari naco gituma hakenewe abagenzuzi bategukira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta. Ndakwibutse yuko muri 2013 iryo shirahamwe Orukomu rirerekana ko ibitigiri vy'amafaranga y'umurengera vyagiye bikugwa mu banki atakanda bisinze, bikaba rero ngo bivanye nuko habuze ubuhinga bwo gukurikirana ibijanye n'amafaranga ya leta. Ayo namwe mu makuru yari karavuga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru abatojwe neza n'umugwi w'abamenyesha amakuru, amakuru utazokwigerera nkanda ariho hose. Abangengurutse kandi anashimira we mu mwanya wacu bana natwe. Komeza kugira ibihe vyiza mukanya n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi.